niwasengera interview, niwasengera inama ugiye kudirija, niwasengera ico ugiye gukora, niwasengera ibibazo urimo, niwasengera ikintu cyose urimo, niwasengera amadefi mashasha baguhaye muri biho, niwasenga abantu bazokwama bakubonamo ikintu gitandukanye. Aba bami bari abapagani, ariko ngo uyu mwami yarakunze Daniyeli ngo hafi kumuherekurira igihugu cyose kandi ari umunyamahanga. Iyumvira umwami agomba guha igihugu étranger kuko ngo yamubonamo ubwenge bw'Imana, yamubonamo ibintu by'Imana. Reka ndakubwire, usa n'uraba, usa n'ico wihweza. Nimurabe ingene mukunda filme, uvuga uti Imana mpezamwo inyota ya filme, umpe inyota yawe, kuko ntibiri normal ko nkunda divertissement. Filme irakwentretena ariko ntaci produise mu buzima bwawe, kandi nawe urabizi neza. Ariko kandi uvuga uti Imana subiriza ibidafise akamaro ibimfitiye akamaro, kuko ninashira amaso yanje kuri wewe nzosa nk'ukusa, nzoryoha nk'uko uryoshe, aho ndi hazoryoha, aho nkora hazoryoha, famiye yanje izoryoha, aho ngendera hazoryoha, ikiganiro canje kizoryoha, ico nsohora kizoba le resultat y'uwo tuganira. Reka kumbwira ngo ubu nta mwanya ugifise wo gusenga kubera ngo usigafise amabanga menshi, uraborewe, wanyoye umuvinyu, agapromoso karagusarishije. Kandi wibuke yuko kandi uhoraho, promotion niva muri est, niva muri sud, niva muri nord, uhoraho ni washira umuntu hejuru kandi washira n'undi hasi. Uhoraho ni washira hejuru ihanga irindi akarishira hasi. Promotion iva ku Mana, iterambere riva ku Mana. Nico gituma ico umaze kugitahura uvuga uti nimba Imana yarankujije, suba inkujije, gomba kwigira nk'abandi. Uravyumva? Umwanya wo kuza gusenga ga ku mugoroba usigaye uja kugira golf. Come on, golf. Na dimanche matin hariho abakristo baja kugira golf. Ega siriko navuga ibintu ntazi. Dimanche matin muri golf agafaranga karaje. Ariko umuntu w'Imana, ivyo byose ni Satana dusamaza akatubesha. Turakeneye Imana kuko nta elevation nimwe igomba kugukura gucomekwa mu Mana, ahubwo ko responsabilité ziyongera ni kusabwa vyinshi, niko bagukeneye ko vyinshi, niko cyane ukeneye Imana. Abafise vyinshi n'abashizwe hejuru murakeneye Imana kurusha ukiba muhira atunzwe na se na nyina, kuko mufise ama responsabilité nyinshi. Ukombina gute kwa complice ama objectif y'akazi no kurera abana na papa, kuronka umwanya wo kuganira n'abana bawe? Bapapa muri busy cyane gushika naho udafise umwanya wo guhura n'abana bawe, uri kura baronderera umukate ngo nta ntevye ngo uriko ndabaronderera umukate. Reka nakubwire, uwo mukate niba ukeneye kurusha uko bagukeneye. Ariko kandi ugomba kuba umuntu afise ubwenge bw'Imana, umuntu ari discipline, kuko hari abantu benshi baha igiceri famille ariko bakaba barimye famille zabo présence. Abana bagakura batakuzi nk'umuvyeyi, ukabaha amafaranga wapfa bakayasamburanamwo bakirirwana muri justice bakwegana. Amafaranga wakoreye agacika umuvumo igihe wibaza ko ari umugisha usigiye abana bawe, kuko bataronse umwanya w'uko bakomunika valeur. Bagabo muri ngaha, Bwana asifiwe sana. Abagabo muri ngaha, Yesu ashimwe cyane. Bagabo b'Abarundi mukwiye kwiga gutaha kare, nawe utaja mu kabare ukwiye kwiga gutaha kare. Abana bakaryama bakubonye. Abana barakeneye papa, abana barakeneye ijwi ryawe, abana barakeneye kukumva. Amafaranga gutuma kuba absent imisi yose muri famille, ayo n'amafaranga urimo iturufu y'umwansi. Hari ubwenge tubura kuko tutari kumwe n'Imana. Ivyo byose uganira n'Imana, Imana irazika kubwira ngo mbe wishura gute madamu wawe, mbega wishura gute umugabo wawe. Ivyo bibazo byose Imana irabitreta ikagenda ikuvugutira, ukagenda ukosora ibintu hakiri hafi, kugira ngo ntuzomere nk'ibijuju biza gukosora ibintu byashaje udashobora kubihatrapa. C'est aujourd'hui, c'est maintenant, ukwiye gukora ico ukwiye gukora, ariko vugana nawe kugira ngo akwenspire igikwiriye mu buzima bwawe.